ngaha hariho abana bagendana ubumuga bwo kutabona barenga 90 ndibaza, akabaho n'abandi bana babona batari bakeyi 200 ishika kuri 200. Hariho n'amajambo menshi mvuga ariko hari akajambo nagira mvuge bamwe ntimuze kuntera amabuye kubera ko twatanguye ishuri nk'uko mubibona risanzwe fondation iyo bita Pen Blind School. Ubu rero ndazi abavyeyi murereye ngaha murabizi barabahaye message, hari ibyo dushaka guhindura muri uyu mwaka tugiye gutangura, twagira duhindura uko ishure rimeze. Twararavye dusanga ngaha mu gihugu cacu abavyeyi cane cane abantu bifashe barakunda kurungika abana kwiga hanze, bikadutwara amafaranga y'agaciro dusanzwe dukenye, bikadutwara umwanya. Mbere ndabye mu kanya bamwe bariko baratamba iby'imico n'akaranga, bidutwara n'akaranga n'imico. Iyo abana bacu tubatwaye kwiga hanze, akaranga gaca kaba ko hanze nyene n'imico ugasanga niyo hanze. Twifuza yuko twogira ishure ryiza ngaha, iryo twise Pen International Academy, Christian Academy, kugira ngo ribe ishure ry'akarorero. Rizoba riri cane cane nibyo birumvikana ururimi rwa mbere ni Kirundi, ariko urwa kabiri ruzoba Icongereza n'igiswahili, igifaransa kiza ubwa gatatu kubera izwi ubwa kane kubera igiswahili murazi yuko ari ururimi rwacu muri Afrika. Iyo shure rizoba ari ishure ihambaye, mugabo namwebwe murabyumva izotwara uburyo. Abana bazohiga baza yuko bazoronka ubumenyi buhambaye. Abavyeyi turazi twese iyo tugiye kwigisha abana turondera nibyo ubumenyi, ariko turondera cane cane ndazi ko abavyeyi w'igico bashyira imbere n'indero, kugira ngo abana ntibagire ubumenyi butagira indero. Ibyo twarabyitwararitse kandi twizera ko bizogenda neza, ariko nubwo bizogenda uko kandi bizotwara uburyo bunini, abana bagendana ubumuga bwo kutabona bazogumamwo, nibo bazoba ari priorite nyene kandi bazokwigira ubuntu. Murumva namwebwe si byoroshe abana 100 bahabwa inyigisho kuri gusa, bagafungura, bakarara, bakambara, si igikorwa coroshe. Ariko nkuko twabitanguye kandi twabyiyemeje hamwe n'Imana, turazi ko icyo gikorwa kizogenda neza, kandi hazaba harimwo kubasengesha nkuko bisanzwe. Murazi ngaho ukuntu turyoherwa iyo umwaka uheze, iyo turanye ngaha tukarara dushima Imana, turaryoherwa cyane. Abana bagendana ubumuga bwo kutabona murifuza yuko tubibandanya ibyo gusenga canke tubikuremo? Tubikuremo, bidutwara umwanya munini w'ubusa. Tubigumizemo? Murakoze, kuko ubwenge butari mw'Imana aco bumaze. Twagira rero nongere by'ukuri bivuye ku mutima nshimire Madame Mama Fondation Sylvie
ukuntu yitanga, ariko cane cane ndamushimire ku gashimwe ampaye, kubera bavuga mu Kirundi ngo uwushimye aba yongeje. Twebwe rero nk'abasponsa ba fondasiyo tuzogerageza dushobojwe n'Imana, ibishoboka byose tuzobikora. Mugabo nk'uko yabivuze namwe mwabivuze, mudusengere kugira ngo umutima wo gutanga tuwamane. Mugabo ntitugire umutima wo gutanga hama ngo tubure n'ibyo gutanga. Imana idushoboze kugira ngo n'ibyo gutanga tubigire. Nagira rero ntarandiriye nongere ndabakeze mwebwe abana baronse diplome uyu munsi bagiye kuronka urupapuro rw'umutsindo. Sinzi uko biteguye, naje mwumvise ko ndi umushyitsi mu bandi. Ni diplome ya mbere, none muca mutaha? Sinzi, ndabona Terasi ariko aramwenyura. Imbaca aja muri Canada, imbaca aja hehe? Kuko nubwo tugira dutangura iryo shuri tuzotangurira hasi, universite izoboneka itevye. Mugabo nkuko twama tubigira, abana batabona twari dufitanye partenariat cyangwa partnership na Universite ya Espoir d'Afrique. Sinzi ko bikibandanya uko babipanze, ntabyo nomenya. Mugabo nibaza yuko mutaca muja kwicara canke iyo diplome muronse umengo kuronka akazi muri no minsi byogorana. Nagira ndabifurize rero ko mwobandanya kugira ngo muronke diplome yisumbuye, master na za doctora, kuko niho mwoba koko muri abana b'incabwenge bashobora guteza imbere igihugu, bagateza imbere n'imiryango yabo. Turizera ko ababishinzwe bazobikora uko, kuko nabonye mengo benshi imbere ari muri abo batanu, menga abagendana ubumuga bwo kutabona ni batatu. Murumva ko ni igikorwa gikomeye. Hanyuma sinzi ko abagendana ubumuga bwo kutabona iyo bahejeje amashuri izo za master n'izindi baca baja kwicara canke bakora. Nagira rero nshimire cane cane abatumire bacu nkuko twabadondaguye. Nabonye abo muri UNICEF, hari abakozi b'Imana benshi, hari abaserukira amashirahamwe yabo, hariho Colonel Rukuru na Madame we Pascal, bariya baradufasha cane gose nkuko mwumvise Madame yabivuze, kandi nabo bafise ishure. Ujya mu Colonel nawe n'umuntu ariko arafasha cane Uburundi, afise ishure mu Buhonga, twaragiye kuri tembera ni Ecofo Buhonga, namwe murafasha. Ujya ni attaché militaire wa ambassade y'Ububirigi, ni inshuti yacu, ariko hamwe n'ibyo nawe igikorwa nk'iki dukora cyo gufasha aragikora. Barafise ishure ngaho haruguru mu Buhonga, iyo bita Ecofo Buhonga, barubatseho ibirase, baratanga intebe, baratanga ibitabo, bayifasha ibintu byinshi cyane. Nagira ngo mubakomera amashi. Hariho umengo utwara Fabrimetare yagiye, nabo ni baradufasha cyane. Ni societe ikora amafera beto, bafasha fondasiyo ibintu byinshi cyane. Umengo bagiye, mugabo munagira muze kubashimira, mu baduhere message ko twabashimiye. Twagira dushimire ahubwo imbere yo kubandanya, nagira ngo uzotwara iryo shure ahaguruke mumubone, mbere binashoboka ashike hano gatoya abashikiriza akajambo, ababwira imigabo n'imigambi y'iryo shuri. Ko uyu n'umwongereza, Yes. n'umwongereza, uyu n'umukenya, uyu n'umurundi, umurundi ni pastori, kugira ngo tuzobandanye bya bindi by'indero, ariko harimo no gusenga Imana. Aba nibo rero
hamwe n'uyu mudiregiteri asanzwe ari ngaha nibazoba barongoye iryo shure rishasha. Nagira ngo nimba bishoboka Andrew yovuga akajambo gatoyi kugira ngo aba briefing, you can brief them uko iyo shure izoba imeze n'imigabo n'imigambi yayo. Thank you. Murakoze. My name is Andrew Stephen. Yitwa Andrew Stephen. I'm very happy and honored to be here. Anezerejwe no kuba ngaha. I will be the principal starting in September. Azoba ari we abazishuri rizotangura mu kw'icenda. And the school will use an international system. Mw'iryo shuri rizokoresha system mpuzamahanga, international system. And on behalf of myself and the team, we are very excited to be working here. We n'ikipe bari kumwe banezerewe cyane no gukorera ngaha. Murakoze cyane. Murakoze cyane ko mwakumvise. Thank you very much. Imbere ubumenyi mu gihugu cacu, ariko intumbero y'iryo shure no kugira ngo imico n'akaranga y'igihugu cacu ntibigume bija hanze, mbere nk'uko twanabivuze n'amafaranga y'agaciro, kuko abana tujana hanze bidutwara uburyo bwinshi nk'uko mubizi. Abavyeyi kuja kuraba abana bitwara uburyo, abana kwiga hanze bidutwara amafaranga y'agaciro, bikadutwara n'akaranga n'imico nk'uko twabivuze. Nagira rero nongere nshimire cyane bivuye ku mutima Madame Mama Fondation, yavuze amajambo menshi avuga nejo na nubwo nopfa ntarahejeje igikorwa cy'iwanje. Nagira Madame ndakuremeshe, humura ntaho uja, urahari. Ndagira ndakubwiye ko tugushyigikiye. None umuntu ushyigikiwe n'abantu bangana gutya wowe uja hehe? Kandi ntubizi urasenga Imana Tabita, iyo umuntu akorera Imana ntahaja ntapfa, Imana ntiyokwemera kugenda kandi ufise misiyo. Iyi misiyo yawe uzoyikora neza kandi bizogenda neza ufashijwe n'Imana. Ariko nanje nk'umushiga ntahe wawe nagira ndakuremeshe, ndagutera intege, ndakubwire ntikomera, ndi inyuma yawe, ndagushigikiye, nzokora ibishoboka byose kugira ngo igikorwa watanguye kibana kigenda neza. Arico gituma twavuze tuzana iryo shuri ahubwo n'abana boba bari hanze bacu, kuko nitwavuga ngo turi ofisi ishure abana bacu biga hanze, n'abana bacu bari hanze bazi kwiga muri iryo shuri. Abandi n'ibyashoboka barikoremo ubwo bumenyi baronse babuzane ngaha kugira ngo tube akarorero koko. Nkaba nizera rero yuko byose bizogenda neza, kubera ko si ukuvuga gusa ngo ni ishure. Murabyumva, abadufasha twavuze ko bitwara uburyo bwinshi, mugabo abadufasha mubandanye mudufasha. Murabona ko tugiye kuzana abarimu bazoba bava hanze kugira ngo koko nk'uko twabivuze abana baronka ubumenyi bashoboraga kujya kurondera hanze. Natwe bizodutwara uburyo bwinshi, kandi ubwo buryo bwinshi hazoba harimo, murumva ko abana benshi bazoba ari abagendana ubumuga bwo kutabona, biga kuri gusa, bafungura kuri gusa, bambara kuri gusa. Kandi ishuri ribaye gutyo no kujya abana bagendana ubumuga bwo kutabona babimenye birahinduka, bafungura neza gusumba uko bari basanzwe bafungura, bakambara neza gusumba uko bambara, bakaronka ibibuga by'imipira, baronka ibintu byinshi kugira ngo ishure ribe rikwije amategeko, kuko rikunde ko riba ishure mpuzamahanga. Murumva ko ni igikorwa kitoroshe, kizotwara uburyo. Abana mudusengere kugira ngo bigende neza cyane, hanyuma ico twifuza dushobore kugishyikako. Nagira ngo rero ndangize nshimira Imana, nongera nkeza kandi abana bashoboye kuronka urupapuro rw'umutsindo. Murakoze, Imana ibahezagire mugume mutera imbere.